ni iteka rigeretse kuri ndi kongera kubana nawe inshuti mugenzi w'ibigano bya Indundi TV nkundira ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe biza kuvana naho uherereye nkuko usanzwe ubizi ino ni Indundi TV ukaba tarakora amajambo subscribe ndagusabye ubikore ko kugira ngo tubandanye tubana mu muryango wagutse ariko kandi emerushimira Imana koko hari benshi bipfuje kuramuka babone rino sanamu nkuko uri kurayibona ariko batigeze bahabwa amahigo hari bari mu bitaro hari bamaze gushengera babandi tumaze gushikana handi turiko tubwira ati aheza ni mwijuru tuzohurirayo bagenzi urabizi neza yuko umuziki w'urundi ari kimwe mu kintu twifuza gushikana akurundi rugero urabizi yuko hari bamwe mu bana bariko barakora bafise impano ariko by'ukuri ugasanga uburyo burabagora yitwa Dushime Alendive ariko umuziki wa mwise Ali Driss numwanditsi w'indirimbo Take My Heart imwe mu ndirimbo imaze amezi 6 ukoze subscribe ni ibintu biza kumera neza cyane reka mbanze ngaruke kugira ngo tuyage na Dive canke Ali Driss. Yes reka nongere ndagushimire kandi ariko tubanze dushimira Imana kuko niyo yashoboye kuturamutsa niyo yashoboye kudushikana hano nakubwiye ko hari benshi bipfuje gukora subscribe ariko batigeze babikora wamaze kuronka amahigwe why utoshimira Imana mu kubandanya ucuna kora subscribe kugira ngo tubandanye dusharinga bimwe mu bikorwa bica hano nakwemere yuko interviews zimeze neza ziri mu nyigisho ariko kandi zazindi zishobora kugufasha wewe kumenya uwo turi kumwe n'ivyo akora nico yipfuza gushikana ko wewe canke igihugu ciwe. Ali Driss ndaguhikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ndashima Imana. Ali Driss mu ncamake ninde? Navuze ati yitwa Dushime Alendive. Ariko kubatamuzi deep ninde? Dive n'umwana agira kabiri mu muryango w'abana batanu. Hanyuma umunyeshuri muri kaminuza. Tuvuze Dive reka tuvuga ivyo. tuvuge ivyo n'umunyeshuri muri kaminuza. Nigeri watangura kumva yuko ufise impano y'umuziki. Wabijemwe ryari? Indirimbo ya mbere wayanditse ryari wagiye muri studio ryari? Indirimbo ya mbere nayanditse niga mu windwi ariko nagiye muri studio niga mu mwaka w'11 urumva igihe natanguye kumenya yuko mfise impano yo kuririmba siyo yabaye intango yanje yo kwinjira mu muziki hanyuma natanguye kuririmba je nkiri muto niga mu wa gatanu primaire ndirimba muri chorale hanyuma haragera igihe ndabivamwo ndaja mu kuba mu danseur ngiye mu windwi ndabimaramo imisi hanyuma haratinda haragera rero igihe navyo nyene ndabivamwo ndumva yuko hageze yuko nangora kuririmba nanje Yes uraje mu muziki uravuga ati nipfuza gushika abenshi baravuga ati nzo shininga abantu bazombona nzoririmba indirimbo abantu bazozumviriza uramaze kuza mu muziki niki kintu wari uzi yuko cyoroshe wasanze kigoye niki kintu wari uzi yuko kigoye cyakoroheye ubwa mbere jewe hajyaye akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze nk'icinjira jewe nari nzi yuko ibintu byose bizonyorohera kubera nari numva umenga ndifitiye confiance mugabo maze gushika indani novuga nta kintu na kimwe kigeze kinyorohera kuva muri studio indirimbo nkakora isohotse ingene iba promoted n'ibindi challenges nyinshi tuhura nazo navuga ko ni ibintu bitoroshe tanakimwe cyoroshe mu guko biri kose umuntu arafightinga nyene kuko datahura ko atakintu nakimwe cyoroshe mu buzima. Yes Driss kuva uza mu muziki umaze gukora indirimbo zingahe zimaze kukungura iki muri wewe canke career yawe y'umuziki bimaze kugushikana he? Uno munsi gushika uno munsi turi kumwe indirimbo zimaze gushika kuri YouTube n'indwi nyimba ntihenze ariko navuga yuko ziramaze kumpa abantu uyu munsi yatabandi umuririmbyi wowe ntituba turi kumwe yatabandi umuririmbyi hari ibintu byinshi mba narahombye namye mbwira abantu jewe ikintu cya mbere nishimiye kuba mfise n'abantu ntibaraba benshi cyane mugabo bake mfise ndumva yuko ari abagaciro kuri jewe abo bantu rero bake yamfise nabo nabarose kubera hari ikintu nakoze hari ingufu nashizemwo rero ndamaze kuronka abantu ibintu naho byo bikiri bikeya sinovuga yuko atakintu ndaronka biramaze kuza naho bikiri bikeya mugabo byaje biva kuri abo bantu nyene narose itunga rya mbere rero nishimiye jewe kuba mfise kubandi umunyamuziki n'abantu ati itunga rya mbere nishimira kuba muziki warampaye n'abantu ni bya bindi bavuga ati ubuntu butumuhura n'abantu urambwiye ati n'abantu bice binyibutsa imwe muri post nabonye wakoze aho washize ko amazina uravuga ati Hosy uravuga ngenda ku Mana even warashizemo n'izina ryanje warashizemo n'abantu nka Ado Josan uravuga ati muri abantu bumugisha kuri jewe ntazopfa ndushe gusengera ni giki cabaye tubanza duhagarare kuri Hosy ngenda ku Mana Ado Josan ngenda ku Mana we ni manager wa MT number 1 nibiki ibintu bakumariye mu buzima bizotuma utabibagira cyangwa utazoruha kubasengera nabantu babanye nanje
donc ibintu bankoreye ni ibintu bisize ubwenge n'abantu babanye nanje kuva mu buto bwanje muri kariyere ya muziki nawe uri murabizi ni bantu hari ahantu ntiriganye bamvyura impanuro bakamba hafi hariho n'abatanguye kumfasha bataranambona batananze urumva novuga ati uno munsi kubona nteye iyi ntambwe nteye mu muziki uno munsi kubona nari nibagiye harimo n'undi muntu yitwa inshuti ya bose wa mutipegera kuza yambara mask ujya wewe Imana umuhezagire cyane nujya rimwe ujya wewe niwe nari wewe kimwe muri ivyo mu cyatumye ndanamwibagira we ico novuga nuko yatumye tumenyana yampaye link zawe ndaziplayinga muri ndundi hico ariko ba Ado Josan ngenda kumana Ozi ni giki kintu bagufashije mu buzima bwawe novuga zina abantu ari akantu ushaka kushikako neza bagufashije iki mu buzima bw'umuziki kuko abaririmbyi benshi ntimwe kuvuga cyangwa ntibakunze kuvuga icyo umuntu aba yarabamariye Ado Josan n'umuririmbyi no mwita grand frère mu muziki no mu bundi buzima ujya n'umuntu tubanye nk'abavukanye meme na famille yiwe niyi wanje zaramaze kuba pressure kubera ubugenzi dufitaniye hanyuma niwe muntu novuga ari mu banyigishije kuririmba turetse n'icyo tunanafitaniye n'ibindi bintu numva umenga sinobivuga muri uwo mwanya mugabo abakunzi ba Ali Driss n'abakunzi b'umuziki ndundi mwese nobamenyeshe yuko hagati ya je na Ado Josan hari ikintu uko inyuma yo kumva ari kumwe na Big Fizzo bishobora kubaho yuko namwe twababonamo mufise igikorwa inshallah tubivuga uko Ado Josan before agishika ngaha hari location namutwayemwe ndamubarizamwe nti mbega ho hari igikorwa we na Big Fizzo aravuga ati project ziriho ntazo umwanya n'umwanya ko zosohoka ariko mu minsi mike gusa cyamba n'igikorwa eske twitege igikorwa hagati ya Ali Driss na Ado Josan kuko ari Bujumbura nabonye yuko ari umwe mu bantu bagumanye even no mukuja kuri recording indirimbo bivugwa yuko mwari kumwe cyane byukuri hoba hari igikorwa gihari atari banga kirahari kandi sikera ko kujabona icyambere kuri Ado Josan ngenda kumana we manager wa MT number 1 ni giki kintu yagukoreye navuze ko tugenda etape ko yindi ngenda kumana yara n'umuntu yambanye hafi mu gihe nabafise nasuye nk'igikorwa kamfasha amapartage biki abantu badufasha bijya bintu babara abantu b'umutima donc umuntu afise umuririmbyi agomba kushigikira wiwiwe ibaze urumva mugaba akazi kanje akakagira nkakiwiwe akabona yuko so akanambwira bro iyi minsi ntusora indirimbo nta mwanya afise rindira dukorane ku mwanya naje nzo afise kugira nanje sheme nguvuzi wanje umuntu nk'uwa bafise agaciro kandi n'umuntu ndafise connection nyinshi zabaye créer nawe ndafise abandi ba star twamenyanye tukanakorana naho ibyo dusangiye bitaraja agaragara mugabo arafise nani hariyo contact zabaye created by ngenda kumana manager MT number 1 Ozi nawe nigiki kintu yagukoreye uretse ko arumenyesha makuru ariko numwe mu bantu nabonye umengo muri close cyane nigiki kintu cyabaye hagati yawe na Ozi ni inshuti yanje magara kuva na kera kandi gushika nuba aracari inshuti yanje cyane twacanye mu bintu byinshi kuko no kumenyesha yuko ujya twamenyanye muri 2013 gushikisa azamwa bino bikogwa ataraza nawe nyene yari bwa mu journalist rero amaze kuba mu journalist ico tukimenyana ntiyari mu journalist nanje sinari umuririmbyi mugabo amaze kuba mu journalist nanje nka umuririmbyi urumva abo bantu babiri bakaba ari abantu bakeneraniye encore plus tukaba twari dusanzwe turi inshuti ubucuti bwacu bwari yongereje donc no mukazi urumva bica biragaragara novuga yuko Ozi ari abantu ari mu bantu baba baratumye basi ntangura kugaragara basi no muri Buja Flavor ndatangura kuboneka yes ati numwe mu bantu batumye ntangura kuboneka gato mfise ndakamushimira kuko ni inshuti yanje magara kuva before yes uraje mu rugendo rw'umuziki imwe mu ndirimbo yatumye ndakomenya ari Collabo ariko imwe mu ndirimbo nabaye tushe nayo ni indirimbo Take My Heart ubona yuko haciye amezi 6 ni giki kintu kiriko kiratuma uteba mu gusohora mbega ni kwa kunda ba upcoming ikibazo c'uburyo ari kirenga ni kwa kundi ikibazo ca promotion ari kirenga biriko bivira Alan ndakubwira ikintu jewe ndinze shira hanze igikorwa ndagiha umwanya jewe nkabanza nkisubira nkagira evaluation nkaraba ati aha hantu point foro yanje yarabaye
na point faible yanje yarabaye ikosa ryanje ryabaye muri ibi niri nkaca mbona ingene no rikosora n'iry'abandi rikamfasha no gushira abantu ku rugero nkaraba ati kumbura abo no kwiyumvira ko canka abo no harura ko naba naba nkabigize inyuma canke nkabaharura mugabo sindabashira ku mutima cyane bo ivyo byose bari kuravuga ivy'uburyo ibiki byose hariho isano kuguteba kwanje mugabo ariko nanje sinona vyita guteba cyane kuko muzobona yuko atari uguteba kuko je ndakunda iyo nkoze ikintu ngarutse nzogaruke ntandukanye na vya bindi ni naco gituma iyo evaluation mba ndayikeneye kuyigira ndiko ndishira ku munzane mvuga ati iki kintu naragikoze reka nzogerageje je nagaruka nzoza n'igitandukanye niki nakoze right niko bimeze uramaze gukora indirimbo narabonye urusanzwe uri no mu mugwi the fire I don't know the brothers I'm sorry usanzwe gutegura amafilm biriko birakorohera gukora film gukora music no kuja kwishura ko wavuze kuri menyesho kuri kaminuza nta kintu cyoroshe mu buzima nayivuze nta kintu cyoroshe mu buzima mugabo ikintu cyose n'umwanya wacu urapanga sinosiba gukora examen ngo ngiye gushutinga film ndarabiga isumba ikindi hanyuma nkabwira ati ubu munsi je simboneka tuzo shooting tuzoyigira undi munsi kandi nagifa ni kintu cyose ugipanze tubirakunda yes Ali Driss baravuze ati Collabo ni kimwe mu kintu gihuza abaririmbyi babiri kigatuma umwe atora fan base y'uwundi nuriya gatora ya fan base yuriye muto yabashaka Collabo ya munini arakenera ijya fan base yuriya munini ariko uriya munini arafise abantu batoyi nabo bikundira ibikorwa vy'uriya bataraza kumushigikira kubera ko maybe batararonka ico bashaka kuri we bigatuma bahuza babantu kandi bigatuma n'umuntu uwundi apushing uwundi to push each other nibaze yuko ari mu bimwe mu bintu bituma Collabo zikoreka nize Collabo wifuza ko ukora ngaha uretse yuko wifuza ko zigopushing ubona yuko navyari gikorwa ciza nkamwe uguzikoza Jesse nkunda ko ndayivuga uko biri ya Ado Josan yoyo Imana ishimwe yarabayeho nayo itaragaragara ni ikintu nagwaniye kuva kera kandi Imana yaramfashije ndagishikako ariko kandi hariho n'abandi baririmbyi benshi ngaha mu Burundi mba numva yuko dukoranye byamfashe ati Ado Josan yarabonetse none nifuza yuko hariho n'izindi nyinshi zomfasha gukora Collabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari ico bigifasha mbega ziriko ziroronka kuboneka koko Alvin Smith we yavuze ati baranyimye Collabo ariko ngiye kuzikora hanze y'igihugu kandi nzobatangaza uramaze gushika nawe ugasaba Collabo ukayibura bivanye n'ubushobozi bwawe buke biramaze kushikira mugabo sinigeze numva yuko umenga ndiyanse narabitahuye ndavuga ati nigihe canje kitaragera kuko igihe kigeze ntimwiruka Ado Josan wenyene urabona etape agezeko ashitse mu Burundi yarambwiye ati wenda guhabwa urumva n'umuntu akomeye cyane yakoze amakoraba akomeye no hanze y'igihugu n'umustar ngaha akomeye mugabo yaje yanyiyumviriye ko kandi n'umuntu mutoya urumva mugabo narishatse kukubwira nti nigihe canje kitaragera kubona izo Collabo barazi n'abazinyimye bose nta n'inzigo ndabafitiye hari igihe nanje bazozinsaba kandi si nzozibahaje yes nakabuze mutima no comediati igihe kitubikiye surprise nyinshi kandi igihe nyacyo ntikigera gihisha ibintu vya nyavyo yes hari ukuntu baza mu muziki hama kagenda ndavuga ba upcoming nigiki kiba kibatwaye nubuhe buntu usanga umengo buragumye bubabera intambamye butuma biruka mbega vyukuri hari ugufatwa nabiko ba upcoming nico kiriko kiratuma baza bakagenda ivyo bintu hariho kote imwe no kwita gucika intege kuri bo ariko kandi ntibaba baziciwe n'ubusa urabona umwana vraiment je uraziga bro ndakubwira maze imyaka iri kwirababa 4 ndirimba no kumenyesha yuko umunsi umwe no maze kugira ikiganiro ku radio n'amasamiriza ari ngaha je rero birashobora nko gutuma niyumvira ati none no bandirimba indirimbo zibishe canke mbi ziteye isoni kuvuzwa maze kuvuzwa ni radio ari nyinshi ni zibiri canke zitatu mu maradio yose yo bari ngaha nkaca niyumvira none indirimbo zanje zirateye isoni ku buryo zitovuzwa jewe ndateye isoni ku buryo nto kwinjira muri studio yisamiriza kanaka ko bajya aba journalist ari babandi duhura no mu nzira nta mu journalist mu Burundi atanze je suis sûr nta numwe atanze kandi nta muraganira bose novuga bose mugabo tunahuye ni bro vipi sivyo mugabo natanga link nkanayibaha nabo nyene
kupartaja ho n'agatima k'umuntu nkayibaha kawaida n'umujournaliste yorondeye umuririmbyi mugabo ntibabikore tukanabirenga ko tukagenda ati bro ndagusavye uzoshire kuri program nzozumpa ikiganiro akakubwira nzokubwira jewe ujya ndirimbo imaze amezi 6 hari aba journaliste ngira novuga nka 10 ngereranije bambwiye nzokubwira ndabasavye emission n'ubu ndacarindiriye simwa zinayisha hariho n'abandi akubwira ati no ibiki nibiki cyangwa ukamwandikira ntana kwishura ibyo bintu nk'ibyo rero iyo biriko biragushikira uri muririmbyi ugaca harura bwa buryo wakoresheje kuva muri umwanya wamaze uri kurandika indirimbo ukaja muri studio ukariha amahera ugashira ko n'umwanya wo kuyikora ukariha n'ayandi ya video urumva ugaca indirimbo yawe yakiguko nibiracana intege gusa nyene kuba umuntu abandanya fightinga ni hamwe nyene ikintu bugikora ugikunda kandi ufise target hari amical de musiciens hari ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama umengo barashize cyane inguvu muri football canke muri sport ariko music umengo barayitaye ariko haje amical urafise icyo usaba amical de musiciens kugira ngo maybe bagira icyo babafashije mwe bw'ugwaruka kugira ngo babashikire handi mwe mudashobora gushika mbega nimba bihari nibikimwoca musaba icyo kibazo mbagije naganda kumenyesha naragirewe amahigo yo kwitaba inama yigeze kuba yari ya deuxième vice-président na ministre wa culture mengo na maire de la ville n'abarongoye obedeya bariko batwigisha ibintu ngo vya droit d'auteur n'ibiki ikintu nagiranshikirije naranagishikirije no muri iyo nama donc obedeya sinzi kuyizi obedeya kubwanje niyo no kuyadresa niyo no kuyadresa ko cyane irahari kandi iri kurakora kandi sivuze ngo ikora nabi mugabo umuziki ni art novuga utandukanye n'ayandi ma art babikombinye kugira babigire hamwe no kuvuga kubera babishize hamwe ucu usanga ama mesure bariko barakorerako mu muziki atadufavorije cyane urumva rero vyiza hajyaye ntushobora wangu kumenya ikintu wewe utinjiyemo ngo ubone nimba utabaye umunyamuziki cyangwa utabaye proche y'abanyamuziki ntushobora kumenya jingorane ngira nk'umunyamuziki nico gituma muri obede hari hakwiye kujyayo umuntu w'umunyamuziki azi struggle duhura nazo urumva hanyuma amamesire bafata bakayafata bisunze ibintu bazi ico nico kintu sino amicale de musiciens bose twifashe ku matama cyo kimwe izi ngorane dufise barazibona bo kuko iby'umuziki barabizi iyo baba bafise ubushobozi bwo kuvuga ati turafise ikintu twokora bigahinduka baba baragikoze kuko ntibatwanga yes niko yemeze je ndaza kubikora mu gukora link ya Check My Heart muri description yanje uraza gusangamwo link yamara nitwa Ali Driss ashobora kugushirira ko acapella yiyo ndirimbo hama nibaze yuko twoca dusiga inzira amavuta niko bimeze kugira ngo wigire no mutonde duko if you call me daddy I go call you mommy yo take my honey karigo ukuruta nta uriho yes Driss ndagushimira hari ico kimwe bibiri wosaba abariko dukurikirana byo bari byiza cyane kugira ngo tubandanye dutera imbere tunashigikirana sivyo abakunzi ba Indundi TV abakunzi ba Ali Driss n'abakunzi b'umuziki Indundi muri rusangi umuziki w'u Burundi nagira ndabasabe mugende kuri channel yanje YouTube Ali Driss mugire subscribe Facebook yanje ni Ali Driss Instagram Ali Driss mu following everywhere na Twitter ni Ali Driss mu following hanyuma mubandanye mushigikira ni TV yacu mvyeye urabona yuko ari bo baza baradufasha tukabashikira muzoba mukoze imana bashiki ari n'ahandi hantu cyo uvuga ngo oh la la you my sugar candy you my banana oh la la umuze mu buzima no sara urumva ko ndayizi asante sana yes nitwa Allen the Real ino ni Indundi TV nkundira tubandanye dukora subscribe nakubwiye n'abantu ibihumbi ijana uko kwezi nibo nkeneye cyane ariko kandi byose tubishobozwa nawe Imana mushora byose niyo izi umunsi n'isaha wewe ukuye kuronkera hari benshi babumva yuko Imana yabarenganije kuko bafukamye cyane bakarindira ibyo basavye bakabura ariko kandi twame twibuka gushima mu byiza no mu bibi niko bimeze Imana igutiza amagana amafaranga byose mahoro kuko ngo amafaranga atamahoro nayo ntacaba kimanze niko byifashe HD inyuma ya kamera